Black Entertainer TV. Amakuru mabi novuga ko atari meza kuva hariya ku muririmbyi Kirikou A Kili Badman, kuva hariya B-Man Boy. Ndakwibutsa ko baherutse gusohora indirimbo bitse Rekasha no muririmbyi D1, iyo bise Rekasha ya kabiri, aho novuga ko yari remix. Rero ubu tuvugana ikaba yakuwe ku rubuga rwa YouTube hariya, ukabona ko atayiri ku mbega byoba byavuye kuki. Ndakwibutse ko mw'iyo minsi hari ibomborana ku mbuga ngurukana bumenyi, ubona management ya D1 ivuga ko itazi ukuntu iyo ndirimbo yakozwe, ukabona Kirikou nawe azavuga ati management z'ubu ziragwira. Rero ukabona ko byahavuye bizamwe induru, aho management ya D1 yavuze ati inyuma y'indwi zibiri ataraza tubyumvikane ko indirimbo izoba yakuwe ku rubuga rwa YouTube. Rero nkwibutse ko iryavuzwe ryamaze gutaha. Nzi tugiye kubana mu kino kiganiro isi the winner nk'ibisanzwe, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Reka nongere ndaguhe ikaze ni karibu we wahisemwo kudukurikirana. Uno munsi dufise amakuru menshi yagiye atandukanye, amakuru avugwa kuri music ya 257 Buja Flavor canke plus 257, aho ubona ari byisi bigiye bitandukanye byo kuvuga ndetse n'ibyo gukora. Uno munsi duvuga ko umuziki w'u Burundi ufise ahandi hantu uri kuragera, aho ubona abaririmbyi b'abarundi basigaye bafise gahunda yo kubaka amazu kubera ibikorwa byinshi barose canke ama company runaka yabizeye akabaha akazi, ama business canke ama kontra bagenda basinya mu mashirahamwe menshi agiye atandukanye. Aho no kwibutsa ko nk'abaririmbyi nka Dramati hariya hamwe na Satb basanzwe ari aba ambassadeur ba 1xbet, nabo akaba ari nabo bishikira, nibo ba ambassadeur bazejwe kwamamaza canke kugira advertisement ku kigo ca 1xbet canke ku rubuga ku rukuta rwabo. Rero bigatuma baronka amwe mu mafaranga menshi ashobora kuba ashimishije, kuko bashobora kuba binjiza n'imiburiburi hafi imiriyoni 100 mu mezi atandatu. Rero bikaba biboneka ko neza uno munsi umuziki uriko uragera ku yindi ntambwe ishimishije, aho ubona ko uno munsi umuziki ufise aho uriko urashika. Rero ati bimeze gute? Reka twigarukire n'inkuru ya umuririmbyi Kirikou canke D1 hariya, aho ubona mu minsi yaheze haje havugwa ko umuririmbyi D1 yoba yakoze indirimbo Rekasha no muririmbyi Kirikou. Haza amajambo menshi yagiye atandukanye, sinokwirirwa ndasubiramwo. Niho mu nyuma management ya D1 yavuga ati twarondeye Kirikou twamubuze. Ikindi naco nuko iyo Kirikou akoze share ku ndirimbo yabo, nta musi numwe yigera atagetinga umuririmbyi wacu ariwe D1. Rero bikavugwa ko inyuma y'indwi yari bamubwiye ko atishikanye babanze bavyumvikane ko ku gikorwa bari bakoranye na D1, kuko bavuga ko management yo yoba itabizi, kuko sinumva na gato ukuntu umuririmbyi yoba ari muri management hama bakaza gukorana igikorwa management itabizi, mu gihe management iyo uri umuririmbyi wayo canke iyo ufise manager wenyene ku giti cyawe, haba hari ibintu byinshi mugenda mwumvikana ko amasezerano muba mwarasinyiraniye. Nimba bavuze ati amasezerano dufitanye nawe nuko azoduha ibi nibi natwe tukagira ukunuku. No kuvuga nimba uri muri management bakomenya inzu, barakwambika buri kintu cyose, ibikorwa byawe barabikumenyera, ubwira ati we icyo ubwirizwa gukora ni iki gusa n'akazi kawe, twagatunganije ukunuku, hama ibindi byose bakakumenya. Rero sinumva ukuntu umuririmbyi yo kwifata akaja gukora igikorwa cyo hanze mu gihe management yiwe yoba itabizi. Mu gihe bigenze uko naho hariho amafaranga management kwishyuza ikavuga ati nimba ugiye gukora igikorwa hanze, okay ni byiza,
muga kugira ujeyo ubanza kuduha ano mafaranga angana uku kugira ngo ukore igikorwa ciwawe bwite. Rero bishobora kuba ubwo bwumvikane cyangwa ubwo busabane butigeze buba hagati y'umuririmbyi D1 ndetse na management yiwe, bikaba ari byo byatumye indirimbo ya Kirikou A Kili ishobora kuba yokugwa ku rubuga. Kandi ikindi naco bikaba bivugwa ko umuririmbyi novuga ko ari Kirikou A Kili hariya kugira bakora iyo ndirimbo, bavuga ko sampurusa y'amafaranga bakoresheje ari we yayatanze. Amafaranga novuga ko ariko aratuma agahinda, umubabaro ndetse bisaga Kirikou mu marira menshi, mu gahinda kenshi, avuga ati imiriyoni zirenga 10 ziragiye nta n'ugwasha rugarutse, kubera ko management ya D1 yoba yabigizemwo uruhara, kuko indirimbo ubu tuvugana yamaze gukugwa ku rubuga rwa YouTube hariya, nta yiriko yamaze kuvako, ikaba yamaze gukugwa ko. Rero akaba ari umubabaro, akaba ari agahinda kenshi ku muririmbyi Kirikou A Kili, kuko gutakaza amahera nkayo ata n'igihumbi uyarosemwo aba ari ibintu bitoroshe cyane. Kandi bikavugwa ko amahera yose yarahejeje kuronka muri assurance big cyangwa ahandi yagiye atandukanye ko yoba yayashoye mw'iyo ndirimbo, none bikaba byarangiye n'ubundi atarosemwo n'icyasha na kimwe. Reka tubwire Kirikou A Kili iti pole sana muhungu, niko bumeze inosi, niko bimeze, ariko nibaza ko bazohava bicara hamwe bumvikane, hama barabe ico boshika ko kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Haba hari n'ayandi makuru ariko aravugwa yuko Arsene Bucuti yoba agomba kubera manager mushasha wa Kirikou A Kili. Sinzi ko baba barinze kuvugana na Birimani Boy kugira ngo Kirikou aronke iyindi management, wenda ni nkuru tuzobandanya tubatohoreza. Muri kumwe natwe, ntaco tutazobabwira, ntaho tutazobajana, tuzoguma tubatohoreza byinshi ibigiye bitandukanye. Aho ubona entertainment no munsi iriko irashuha, iriko irajagaraza, aho ubona amakuru ari menshi cyane. Ariko rero mumbabarire ku minsi yari haciye naringwaye akantu k'akagripe, ukuntu ijwi ntiryasohoka neza, ariko ndibaza ko mwumva ko ryatanguye kuza. Ubu ni sawa, tugiye gusubira gukorana namwe ata kibazo na kimwe. Hama we utakoze subscribe, ndakwibutse ko ukora subscribe, like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Ciao ciao.